Keti ndakubwira ikintu kimwe erega kantari ibintu avuga birumvikana burya nubwo je naguhanuye kurya mukase w'umuntu yamare mukase w'umuntu kandi biragoye kugira kwizera yumve ko yoguha amaraso yiwe erega urya mwana wiwe n'amaraso yiwe rero kugira amwikure ngo aramuguhaye biragoye ariko ntucike intege ubwo mumwereka yuko atakibumwipfuriza kandi umukunda azotinda abone ko by'ukuri uri umuvyeyi umwana we azaramuguha azaraza amugumana amwirigwana kuko vyose bizova kuri wowe. Ego oya niho nkiva muri ya conference be bari badutebeje gusa ndinga haruguru yiwanyu kwako kabare cyo kwikura umukoshi. Mbe grafere kubera ki uri kigugu je ntuzosubire kumbwira ibibazo vyawe vy'umugore nta mugore atavyara ngaho umviriza mbe abantu mwize iki umugore atavyara asa n'umuntu atunze ikiriti kitagira imyampi ico kibiriti naco kiba kimaze nta na gato aha ugomba umbiriza umunsi we nimba impanuro utazumva ntumbaze mbe bajya batama bakera kuko basuzugura baravuze yuko ubwiza bw'umugore nuko avyara ibibondo hama ivyo bibondo bikazoza gusigarana urugo naho yovyara abakobwa gusa baba ari igikingi cirembo baravuga ko wavyaye indawe tuzoguhambana ikara ne wibaza kundusha gusenga jewe ijambo ry'Imana ndariza umurongo umwe ku wundi Yesu siwe yavuze yuko umunyu utagisosa bawuta mwibarabara abantu bagakandagira uwo mugore wawe yirirwa arakuzuriziwe se wibaza ko ari ngumba y'inka utunze ngaho oye uzoza gushora mu isoko baguha amafaranga ingumbi ryoha inyama uwo mugore wawe atacarika arakufyariya ngaho mu rugo mbe bajya abantu kwanza wewe ubu waruvuze ngo havyara Imana rero izozi guterera inda hama ikujanira umuntu muri maternity mu vyazi Imana igufasha kubagarira iyo nda wateye igakuza umwana ikamurinda kugwara ubwo n'uburofu uri kurishiramo mbe bajya ba Dawudi nimba ari ba Dawudi nyene wabarusha kwemera Imana ntibagenda bakavyara kubaja sinzi bajya ba Zakariya yaguma senga avuga ati Mana mfasha umpakana ntiyagamuhaye mu busaza ana ntiyavyaye mu busaza none we nawe ugomba uje ngaho wibaza ko vya bitangaza Imana yakora kera ubikibikora wewe nk'umugabo nka wewe warondeye tubaha muri famiye gusa ntibibaze je ndiko ndagusiga je muri duke ndonka nditunze ariko nkawe warondeye urumva ndakwibutsa n'ikindi kinyoheye rega ndiko ndaguhanura ivyo wawe nzoza kubirya we wagiye kubera nk'umuntu wawe warondeye urumva upfuye uzobupfuye ico no kwibutsa kimwe nimba uri umuntu wa business umenye yuko urugo ari nk'umutahe uzanye umugore aba afise umutahe wiwe uwo mutahe nyawe ushubumva nawe ufise umutahe gwawe umwana nawe nuwo mutahe mwese muba musangiye muba muvanze umutahe kugira urugo rumere neza rero uwo mugore yase kuzana umutahe ukazana imitahe yawe wenyene ikabura hishikira uwo mugore atazana umutahe mwirukane oho mbegi yabari we utavyara nubwo butunzi ufise umugore wawe akamenya neza na neza yuko ari we utavyara wibaza ko atari kuja mu gahinga kurondera umwana akamuzana ukanamwandika ko ukazoza kubimenya ari ukugira ubuntu ukabura amaraso canke bakagenda gute bakagupima DNA kubugugusha Mama Vadi dutahe yoha aho kantore nturamenya iyo yaroye kweri ndagusavye jewe nzotuma ndakwica wifuza cose ariko mbona umwana wanje ahari kora ibishoboka vyose nukuri
iyo aba wari uzi ukuntu mu mutima amerewe wari kubona yuko ivyo ndiko ndavuga biri serieux. Jewe mfise ikibazo kimwe inaco kintesheje umutwe no kubona umwana wanje. Wewe wambwira ikibazo ufise? Nivyo urugo rubamwe abantu bahishanya ntiwabeshe. Yamara jewe narakubwiye ikibazo mfise, ariko ico nibaza ako gahinda wamana imisi yose nako umwana tutazi yari canke hari ikindi kintu jewe ntazi. Simburane imyaka 3 atamwana ayo musozi yawe ntacamariye ico nkeneye umwana. She bijya ntibikubangamira kubona ntarakurongera ikibondo? Mon amour, ntuze wongere kwiyumvira ivyo bintu. Uri impano nagabiwe na Rurema, kandi kuba ngufise izindi impano zose nzozironka vyanka bikunda. Ikindi naco sheri, ndagusezeraniye ko ntazokwigira ndambirwa kuba hafi yawe. Erega urampagije. Mbe bajya batama bakira kuko basuzugura baravuze yuko ubwiza bw'umugore nuko avyara ibibondo, hama ivyo bibondo bikazoza gusigarana urugo, naho yovyara abakobwa gusa baba ari igikingi cirembo baravuga ko wavyaye. Indawe tuzoguhambanikana. We ni wewe wumva uburemere bw'iki kibazo rero, nawe ho kumva uruhande rugukemurira ibibazo, urekane n'ivyo bintu by'ibigongwe vya mama Ovadia.
mugenzwa n'amakinga. Uyu ni wafise ikibazo narinda muzanye ngo umufashe kumwe wamfasha waramfashije n'ukuri byarakunze byagenze neza ubu n'amahoro none nawe nashaka ngo umufashe urumva uyu mudamu arafise ikibazo ukungene bimeze Mbeko muvugira nta muntu wafise mureke yivugire mubwire Mama Ivete aha niho wanzanye uwo ni wa muganga wazurambarira ahantu atakarende na kamwe mbona nta n'igisato c'igikoko na kimwe ndiko ndabona nta bintu binyagara numva uwo ni wanzanye ko uwo hari ikintu yoshobora uyu ko jambo nameze nk'umuntu asanzwe aho nsani ikihe Sinakubwiye Gakete sinakubwiye yuko uyu muntu adafite uyu nameze nk'aba bandi bafite izi uyu arabizi gose bamwita Banderesi arazwi urabona ndebera ibintu gize ndebera none ukuguru none ko kumananye n'izi mana nukuri ubage wifasha je nayi namukozanye nabikubwiye ndamwizeye ndabasavye muvyeyi mumfashe n'ukuri nkeneye uburozi bwica n'ingoga kandi hahandi agiye kwa muganga batazopfa bamenye yuko yishwe n'uburozi ahora tomboye uyu niwe dufise umuti rero ukozwe mu ifu umemera dukeya mu ndya canke mu kinyobwa ico womenya coco nayo uja ku muganga ari we wese ari ikizungu mbese niwe kirundi ntibazo ko baramenye ko yari uburozi
kuba mukobwa wawe bijya wenda kwishinza sinumva hano genda sha unzanira umwana gende ndamubonye kubera ko hari ahantu narishaka guca yawe reka ndamukurabire yarasinziriye inge ndabiko yavyose ce ndamukozanira kandi umwana ntagoye kwica ni nko kumwira agafero